Turabaramukije abakunzi ba CHAP TV mudukurikirana mu mpande z'isi zose abatwaramiye kuzotora bahereza inyigisho zitandukanye cyane ziza gufasha ugwaruka aho ubu tugiye kwifadikanya na life management mu kubashikiriza inyigisho zizofasha abantu mu bijyanye n'iterambere aha ndavuga nko kujyanye no gutunganya umwanya neza gukoresha neza amafaranga gutunganya ibijyanye n'imigenderanire kwironderera akazi ndetse no gutegura imigambi ibi ni bimwe mu byo tugiye kuzakurikirana mu nyigisho twateguriwe na life management ibiciye kuri CHAP TV mugumane nacu kugira ngo muzokame muronka inyigisho zibafasha gutera imbere kugira ngo dutere imbere je ntere imbere nawe utere imbere maze igihugu cyacu twese dutere imbere muri rusangi. Ndabaramukije nitwa life coach Nimbona Felix ndi mu gisata cha life management dutanga ubumenyi mu madomene atandukanye y'ubuzima aho tubafasha kumenya gutunganya ubuzima bwabo kubera ikintu ca mbere twabonye mu buzima kugira ngo ushobore gushika mu buzima kure cyane nuko ushoboye gutunganya ubuzima bwawe. Iki gisabwa ca mbere n'ubumenyi. Iyo udafise ubumenyi ntushobora gushika kure mu buzima. Turafasha abantu mu bisata bitandukanye ntanze nk'akarorero turigisha abantu ikintu c'umwanya cyane gutunganya umwanya kuko ntushobora gushika kure mu buzima cyane utazi gutunganya umwanya kuko iyo unaniwe gutunganya umwanya mu buzima unaniwe gutunganya ubuzima bwawe nyene. Ikindi kintu nk'akari karero kabiri notanga turigisha abantu ingene abantu benshi birigo bararira ntibagira akazi ariko tureka abantu yuko ahantu hose hari abantu harakazi tukabigisha ingene bashobora gukrea akazi ubwabo kuko ahantu hari abantu hari bibazo babezwe tukabereka yuko Imana yabahaye ingabire n'amatalanta atandukanye bashobora gukoresha mu gutunganya ubuzima bw'abo bantu. Rero turatanga inyigisho amaformation atuma abantu bahindura ivyimviro bagashika ku ndoto zabo. Kubera iki abantu benshi bariruka kurondera gukora ibintu kanaka batabanje kurondera ubumenyi. Twigisha abantu ingene umuntu imbere kuja guca igiti yobanza gukarisha ishoka kuko iyo yagiciye atakarishije ishoka bimutwara umwanya munini cyane ariko iyo akarije ishoka bimutwara umwanya mutoyi. Mu majambo make rero dutanga coaching education mu maformation atandukanye. Rero abantu bose bakurikirana izo nyigisho biroroha ingene bashaka kwitunganiriza ubuzima mu madomene atandukanye y'ubuzima kuko bafise ubumenyi buhagije ubumenyi bugahindura mentalite cyangwa imyumvire yabo bigatuma bashobora gushikira success maximum. Murakoze cyane. Ndabaramukije nitwa life coach Josephat Ndayishimiye hanyuma igikorwa tujejwe kukaba ari gufasha abantu gushika ku ndoto zabo cyo twita life management. Nukuvuga mu buzima buri muntu wese arafise aha bashaka gushika mu bice bitandukanye by'ubuzima ariko kugira ngo ushobore gushika ku kintu kanaka mu buzima bisaba ko uba ufise ubumenyi bisaba kuba warahuye n'abahanuzi baguhanura bakakwereka ubumenyi bushobora kugufasha gushika ku kintu kanaka. Twe rero tujejwe gutanga ubumenyi mu bice bitandukanye by'ubuzima kugira ngo ushobore gushika ku ndoto ubufise. Nta muntu umwe adafise ashaka gushika nk'ubu dushoboye kuvuga nk'akarorero gatoyi mu vyerekeye nk'ubutunzi buri muntu wese ari kwisi arafise intumbero n'ibintu abashaka gushika ko vyerekeye amafaranga mugabo udafise ubumenyi muri icyo gice cy'ubuzima ntushoboye kubishikako. Mu bintu byose vyerekeye ubuzima harakeneye ubumenyi kuko ubumenyi butuma uhindura ingene wiyumvira umaze guhindura ingene wiyumvira ugacushika ku byo washaka gushikako. Akandi karorero nashobora gutanga nk'uvyerekeye imigenderanire nk'umuntu arashobora kuba avuga ati jewe ndafise indoto zo kubaka urugo nkagira umuryango gutyo mugabo ivyo byose udafise ubumenyi bukwiye ntushobora gushika ku ndoto yawe. Kugira rero umuntu ashobore gushika ku ndoto yiwe bisaba ko aronka umuhanuzi amufasha kugira ubumenyi bukwiye muri ico gice cy'ubuzima kugira ngo ashobore kuzoshika ku ndoto yiwe. Rero twagomba tubabwire yuko durashoboye gufasha kugira ngo ushobore gushika ku ndoto iyo ari yo yose mu buzima bwawe. Murakoze cyane.